niyo nkuru igezweho kandi yihuta cyane. Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Aho ba uherereye hose ndaguhaye kaze, waba dukurikiye uri mu Burundi aya masaha, waba uri mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, ntuze gucikwa rero nibi bitandukanye twabateguriye tugiye no kuza kubashikiriza. Urazi ko imisi yose tuba tuhoriza amakuru avugwa cyane bisata bitandukanye mu politike, agatika kazi na muntu, ubutungane, bivugwa cyane mu kibano, mugara y'abantu, bivugwa cyane mu ndero, inkuru zidasanzwe biba byatangajwe n'abategetsi, biba byaranyegejwe, biba bivugwa cyane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha makuru. Turabategurira vyose mukabironga ngaha kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Inkuru rero zidasanzwe zigezeho muri uyu umwanya. Ya myambaro y'igisirikare kitazwi yimbonera kure ngaho aho izanana. Bucagucagu bw'ejo haheze twanabashikirije inkuru y'ivyabaye, ibintu bidasanzwe. Abanyagihugu ba zone Rukeco muri komine Busiga bazinduwe n'amafirimbi, ingoma, urwamo, aho imbonera kure zabategeka kuvyuka bakaja kwakira umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo. Bamwe rero basigaye bamwita Nyeniteka, ariko abandi ntibagitinya no kumwita Nyenicubahiro. Ivyo byose rero ngo biragaragaza ko hoba hari umugambi mubisha ku gihugu c'Uburundi ndetse na leta ya Varisito Ndayishimiye muri rusange. Turaza kubabwira rero ibintu bidasanzwe vyabaye ku munsi w'ejo Reveriyano Ndikuriyo yagiye aho hantu, mukaza gukurikira kandi nibirabana n'izo uniforme zahawe imbonera n'imyambaro ya gisirikare yoba yarahawe izo mbonera kure, ariko nkuko biboneka ntago zari zambarwa n'urundi rwego rw'umutekano mu gihugu c'u Burundi. Iyo niyo nkuru ya mbere tuza kubageza. Iya kabiri turaza kugaruka kuri Buramatari wa Muramvya ni Diomede Nzambimana, yaraye arisha amafaranga angana n'imifuko 290 y'isima yononekaye kubera urwangara rwiwe. Imifuko rero yari igenewe kubaka ikibuga canke stade iyo ntara, hanyuma irabikwa kugeza aho ipfa. President Evariste Ndayishimiye rero niwe yoba yaratanze iryo tegeko ko iyo mifuko 290 ikwiye kwishurwa. Kuri iyo nkuru rero naho hari vyinshi twabateguriye muza gukurikira ku buryo burambuye. Raza kugira kandi mu gisata c'ubutungane ho tuza kubagezaho ivyatangajwe n'abahuza bo ku mitumba, aho bagize bati leta yaradusuzuguye cyane kuba yabonye ko dukwiriye guhembwa arya mahera ibihumbi 23 vy'amarundi n'akazi gakomeye dukora. Baridoga cyane kugashiruka bute baheruka guhabwa. Navyo rero tukaza kubibageza ko ku buryo burambuye, n'izindi nkuru zigiye zitandukanye twabateguriye mu kanya gatoyi nimwe ku buryo bw'idonido. Ndagusaba kugira ngo uherereye hose n'ibiri n'ubwa mbere utwumvirije ufyonde kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, ifyonze ko curonka amakuru yacu n'ibiganiro dushikiriza uri mu ba mbere. Kadutangurire muri CNDD FDD. Umunyamabanga w'uwo umugambwe Reveriyano Ndikuriyo ku munsi w'ejo rero yari yagiye muri zone Rukeco muri komine Busiga. Abenegihugu rero bakavuga ko bazinduwe n'amafirimbi, ingoma, urwamo, aho izo mbonera kure zo muri ako gace zabategeka kuvyuka bakaja kwakira umunyamabanga mukuru wa CNDD FDD Reveriyano Ndikuriyo. Isaha 11:20 uwo bamwe bita Nyeniteka, abandi batagitinya kwita Nyenicubahiro Reveriyano Ndikuriyo yarabagezemwo. Ipantaro ishaka gusa n'igisirikare, umupira ushusha n'imipira y'imbeho y'abasirikare mu kibanza kirimo umwijima butaraca neza. Nuko arashika araramutsa, hanyuma aravuga ijambo ryiwe, arakankama yongera aratwenza. Ivyo yigisha vyo bisanzwe bizwi. Igihugu kirarwanirwa, babandi ntaho baruye gukuramwo abakeba, gupangurura abipanze. Ngizo rero izanyambaro aho ziva. Kwifata nk'igihugu kiri mu ngwano, guhura mu majoro nk'abagaba ibitero, kuvuga amajambo akarisha yibutsa imibabaro ya kahise, mvugo yerekana ko atacutinya kandi atawugukanga, kwambara imyambaro y'igisoda,
gukikuzwa n'urwaruka rutera igitsura abanyagihugu ni bimwe mu vy'abanyapolitike bateye ubwoba bagiye barakoresha mw'isi kugira bafate ubutegetsi. Abanyagihugu rero basigara barahanahana uwo muntu aboneka nk'ubasumba bose, hamwe bakamwumva nka Mesiya baziga ko urukiza, abandi bagatekerwa n'ubwo bamaze bakamutora kugira ntibamwiteranyeko. Niba Perezida Evariste Ndayishimiye nabo bari kumwe bibaza ko ibintu ndikuri ariko arakora bisanzwe, barahanurwa rero gusoma igitabo ca Serge Chakotine Le viol des foules par la propagande politique. Hari umunsi Ndayishimiye ngazotangara natahagarika ibi bintu ngico bivyara mu nyuma ngo si kizima. Ni inkuru rero n'abantu bagiye batandukanye. Nivyo rero bigezweho cane kuri ivyo bikorwa vya Reveriyano Ndikuriyo biriko biba mw'ijoro rwose. So bwa mbere tubashikirije inkuru y'uduce dutandukanye Reveriyano Ndikuriyo yoba yarasuye mw'ijoro, n'ibindi rero bitandukanye kuri uyo mugabo tukazobibashikiriza kuri iyi imbonesha kure. Yandi makuru nkuko nabibabwiye, buramatari w'intara ya Muramvya Mede Nzambimana yarayarishiye amafaranga angana n'imifuko 290 isima yononekaye kubera urwangara rwiwe. Imifuko rero yagenewe kubaka ikibuga stade ciyo ntara, hanyuma irabikwa kugeza hipfa. Urugendo President Ndayishimiye yagize mu mpera y'indwi iheze Muramvya yasize ategetse ko buramatari ariha iyo mifuko yose yononekaye. Iyi ngendo rero irahambaye kubera izotuma abategetsi bikosora ingene bakurikirana vya leta. Ariko rero President Ndayishimiye narabe habe umwana n'ikinono, hari habonona amatungo y'igihugu badakorwa ko, n'ibihangange vyiba mu miliyaridi biguma bidakorwa ko. Hari abivye ingomero za Kajeke na Mpanda ntaco barabazwa, abateruye ama miliyaridi muri BRT ntibasabwa kuyasubiza, abononye umwimbu w'abanyagihugu muri Anagesa ntibasabwe no kuriha, narya zari inshuti z'umukuru w'igihugu. Bikavuga ko Ndayishimiye yubahutse gutera umuryango we wose mu rugendo muri Amerika, harimwo abana biwe, se na nyina, abatoya biwe n'abagabo babo, basaza we n'abagore babo, kugira no gusubiza ngo amafaranga y'igihugu yakoze muri izo ngendo akore ngo akaba ari akamaramaza ngo ari ibintu birihisha. Umukuru w'igihugu iyo yubahutse gushira mu ngendo abantu bo mu muryango wiwe bakazijamwo batajanywe n'amabanga y'igihugu, ngo Ntagerine Ndayishimiye rero ngo yoba akwiriye kuriha. Ako nakandi karorero rero katanzwe n'abantu batandukanye ariko bayaga kuri ico kibazo, no kuba rero uyo buramatari w'intara ya Muramvya yasubije amahera guze imifuka ishika ku 290 yoba yarononekariye muri stock. Sivyo gusa twabateguriye, ahubwo reka tushike no mu gisata c'ubutungane. Ngo leta yaradusuzuguye cane kuba yabonye ko dukuriye guhembwa arya mahera 2023 n'akazi gakomeye dukora. Baridoga bamwe mu bahuza bo ku mitumba ku gashiruka bute baheruka guhabwa. Bamwe mu bahuza bo ku mitumba bavuga ko bababazwa n'ingene baheruka guhabwa agashiruka bute kinica ntikize. Abo bahuza bakabona ko leta atagaciriha akazi bakora. Amafaranga 2023 vy'amarundi nivyo bamwe mu bahuza bo ku mitumba bavuga ko baheruka guhabwa nk'agashiruka bute. Mwe mu bahuza rero atashimye ko yidondora, abona ko leta yabasuzuguye yongera isuzugura n'interano zabo mu kibano. Yagize ati leta yaradusuzuguye cyane kuba yarabonye ko dukwiriye guhembwa ry'amahera 2023 n'akazi gakomeye yadushinze. Leta mvyeyi koko yoba yariyumviriye ku gikorwa gikomeye dukora mu kibano, ko yababonye ko arya amafaranga 2023 ariyo mbereye guhabwa n'imirimo myinshi nama nahagaritse gukora kugira nitangire rirya banga twarahiriye. Ngo 2023 iki gihe amaziki uyaguramwo iki, twebwe dufise umuryango munini. Uyu muhuza wo kuri umwe mu mitumba igize intara ya Muyinga asaba President Ndayishimiye kugarukira urwo rwego rw'abahuza niyaba yarushize ho avyiyumviriye ko neza. Agira ati mbega none nyakubahwa umukuru w'igihugu yoba yumviriye gushira urwo rwego yabanje guhanuza, ngo yaba yariyumviriye ko uko tuzobaho turiko turangura amabanga twajejwe. Uravyizuba twirirwa ko iyi manza ziba ziriko zirasasa inzara n'inyota bikaza bisongera isibe. Sinibaza ko amafaranga 2023 hari ico aje kudufashwamwo kweri. Birababaje
tubamenyeshe ko abahuza bo mu makaritsiye no ku mitumba batanguye amabanga yabo mu mpera zo mu kwezi kwa Nyakanga 2023. Ibwirizwa byo muri 2021 ryunganira ingingo y'igitabo c'amategeko agenga itohoza n'iburanishwa ry'imanza z'amatati ryerekeye kunagura intahe yo kumugina, rivuga ko mu ngingo ya 4 ko abagize intahe yo kumugina batabihemberwa ariko bahabwa agashiruka bute gatomorwa bicuye mu itegeko. Iryo tegeko rero rivurwa ariko ntirijaho mu gihe abo bahuza bamaze hafi umwaka bakora akazi ku ubuhuza ku mitumba. Mwumviriza rero ibirabana n'imyidogo yabo ku mahera bahabwa kandi baranguye imirimo ikomeye cane. Inkuru nziza cane ku Barundi. Vuba umurundi arashobora kwinjira mu mazinga ya Maldives adafise visa. Jo hahise rero hari ku itariki ya 21 Myandagaro 2023 umushikiranganje afise mu minwe ubudandaji Marie Chantal Nijimbere irasiguriye abashinga amateka integuro ibwirizwa rivuga amasezerano yatewe ku mukono hagati y'u Burundi n'amazinga Maldives ari imwe bahari Indiana kubijanye no gukuraho impusha canke visa zo kwinjira muri ivyo bihugu bibiri. Arashikirije ati abanyagihugu bakoresha urupapuro rw'inzira passeport ordinaire bazokwinjira mu mazinga Maldives. Umushikiranganje Nijimbere yemeje ko Burundi buzoronka inyungu mu bisata vy'ingenzi n'uburovyi. Abashinga amateka abo berekanye amakenga bafise ku burusho abarundi bafise muri ayo masezerano. Nk'akarorero itegeko rivuga ko abanyagihugu bo mu mazinga ya Maldives bashobora kwinjira mu Burundi bakoresheje urupapuro rw'inzira mu rekarengane canke laissez-passer, ariko abarundi bakaba batarekuriwe kuja mu mazinga Maldives bakoresheje urwo rupapuro. Mushikiranganje Marie Chantal Nijimbere yabishuye ati tuzoganira n'indongozi z'ayo mazinga Maldives kugira abarundi bashobore kwinjira muri ico gihugu bakoresheje laissez-passer, ariko ivyo ntibizoja muri aya masezerano, bizoba biri mu rwandiko ruri ku ruhande. Bandanije asigura ko abarundi bifuza kuja muri ico gihugu bakoresha urupapuro rw'inzira kuko urwo rwego rusaba ko bahagarara mu bindi bitari muri ayo masezerano. Iyo nteguro y'itegeko yemeje 100% n'inama nshingamateka isigaye kwemezwa n'umukuru w'igihugu. Bindi bivugwa cane abaskuti bo mu Burundi bitegura kwakira ihuriro ry'abanyamuhari muri Afrika muri 2024 ku musozi wa Bongere muri komine ya Makeboko muri province Gitega. Hari ikigo c'abaskuti aho harakoraniye urwaruka ruvuye mu mihingo itandukanye y'igihugu. Ico gikorwa cyitwa Prejambore Afrique du Scoutisme ngo cabaye kuva ku igenekerezo ya 13 gushika kuri ya 20 Myandagaro. Nkuko bivugwa na Tibo Nyamwana hajejwe kumenyesha amakuru mu hari w'abaskuti, vyabaye mu ntumbero kwerekana igicapo c'ukuntu ihuriro ry'abaskuti muri Afrika rizoba ryifashe. Iryo huriro rero ryimirije kubera mu Burundi muri ico kibanza mu ciryo muri 2024. Tibo Nyamwana avuga ati akamaro k'amakoraniro benayo nuko umwana yiga kwiba ko ubwiwe nyene, haba mu gukinjika ivyo bafungura, koza ibikoresho byo guteka n'ivyo gufungurira ko n'utundi twankenerwa. Uretse ko hajemwo n'abaskuti bake bava mu bihugu hana imbibe n'u Burundi, umuryango w'abaskuti ku isi no muri Afrika wari warungitse intumwa zihweza ivyo bikorwa biriko biragenda kugira babone ingene u Burundi bwo kwakira iryo huriro umwaka uza. Mumenya ko ivyo bikorwa vyari vyagenewe n'intumwa y'ubushikiranganje vy'ubujejwe harimwo urwaruka. Ndabakengurukiye cyane ko mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza. Ndagusaba kugira ngo ntuze gucikwa n'andi yose tuza gushikiriza kuri imbonesha kure y'Umuhuza TV. Imana ibahezagire, turaza gusubira.